Ndabahaye mwiriwe mwese bakunzi ba televiziyo BNP, ndabibutse ko ari Burundi News Publication isaminanira kuri uyu murongo nyene w'125 kuri Star Times no ku mbuga zitandukanye za YouTube, Facebook n'izindi. Mu kiganiro uno munsi ni Jambo rya Jambo, murabizi kuri iyi saha turi kumwe na Patiri Onesphore. Pati kaze. Ndashimye ikaze mu mpaye muri iyi mbonesha kure, nkakenguruka n'ubutumire mwampaye. None je ni Patiri Nsengiyumva Onesphore, ndangurira ubutumwa muri Esprit de Sagesse Mutanga Sud. Murakoze, ndabakengurukiye. Uno munsi rero mu ijambo rya Jambo, mu buzima bwawe turaza kumva ibitari biki, ariko ijambo nashimye ko tugumako nirivuga riti ndabahaye ibwirizwa rishasha, nimukundane. Ijambo ry'Imana tugira ngo twumvirize turishikirizwa n'inkuru nziza ya Yezu Kristo, twashikirijwe na Yohani Mweranda. Ni kigabane c'13 kuva ku karongo ka 31 gushika ku ka 35. Yuda amaze gusohoka, Yezu aravuga ati, ubu mwana w'umuntu yaninahajwe, vyongeye Imana yaninahajwe muri we. Ko Imana yaninahajwe muri we, Imana nayo izomuninahaza muri yo, kandi n'ubu vuba iza kumuninahaza. Bane banje, nakanya gato dusigaranye tukimaranye, muzondondera, kandi nk'uko nabibwiye abayuda, namwe nyene ndabibabwiye ubu nti, aho ngiye ntimushobora kuhaja. Ndabahaye itegeko rishasha, nimukundane. Nk'uko nabakunze, nimukundane namwe. Urukundo muzokundana nigo ruzomenyesha bose ko murabigishwa banje. Ijambo nashimikiye ko jewe numvise rishitse ni dusanga ku murongo wa 34 rivuga riti ndabahaye itegeko rishasha, nimukundane. No kuvuga iki? Gutanga indangura kintu y'urukundo biragoye. Mugabo abatari bake baragerageza kuruvuga, bakagwita amazina, bakanagerageza kurondera kuruhambya. Mugabo ubwa mbere na mbere tumenye yuko iryo jambo urukundo turisanga nko mu ndimi nka zose. Ariko kandi iryo jambo urukundo riraturengeye, ririho n'imbere yuko tubaho. Kuko muri iri jambo ry'Imana nyene twigishwa ko Imana ni rukundo. Ego. Mugabo tugiye mu buzima busanzwe, mu byo tumenyereye, harababona ko urukundo ari kugira icunda ashaka, canke kwihebera uwundi, canke mukagendana, canke mugafashanya, canke gushika no kuri rwa rugero bw'uko abakundana baheza bakabana ubuzima bwabo bwose. Mugabo aho hose no kugerageza kurondera kwegera icari cy'ugo rukundo, mugabo urukundo nibanga rinini turengeye. Yego, nico nogerageza kuvuga. Ariko muri aha Yezu Kristo agira ati ndabahaye itegeko rishasha, kandi si ryahahora, ni rishasha. Kumbura yari yabahaye andi mategeko, canke ngira hariho irindi rishaka guhushanya n'iryo. Si aha muri iyi nkuru nziza ashatse kuvuga gukundana gute? Nje kurika babwiye ngo ndabahaye ibwirizwa rishasha. Ibwirizwa ryo gukundana si ibwirizwa ryo muri iki gihe nyene Yezu abashikirije inkuru nziza, hubwo aberetse ko ritigera ritituka. Kuko ahatari hake turabona ko iryo bwirizwa ryari rihari no mu bwuzure bwa kera. Mbere tugiye gusoma no mw'ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohana atubwira ati, si ibwirizwa rishasha ndabandikiye, mugabo ahandi agasohoka ko ari ibwirizwa rishasha. Ni ikimenyetso nako n'uburyo bwo kutwibutsa no kutumenyesha ko urukundo ntigwigera rutituka. Ni ibwirizwa ryamana ubushasha, ryamana ubushasha. Ego. Aha rero turavye ico Yezu ashaka kubabwira, muri make abahamagariye kumuraba. Wowe ntababwiye ngo urukundo muzogira gutya na gutya, ngo aruhe indondoro canke arusigure, mugabo aberetse ko bobigira uko abigira. Kuko aha abandanije gato yaragira ati, nimukundane nk'uko nabakunze. Muvuze ngo abigire nk'uko abigira, abigira gute? Yabigize gute? Aho rero iryo jambo rero niryo riheza rikadufasha no gutahura canke tugahubura aho benshi bagenda barahubisha urwo rukundo.
ni ukuvuga ko Yezu ingene yadukunze, ubwa mbere yadukunze atanyungu ariko ararondera, hanyuma ntaco yarondera kunguka na kimwe, hanyuma ntaco yarakenye muri we ku buryo yoza kudukunda kugira ngo natwe tumwuzuze. Yadukunze uko aratwihebera gushika naho ataduhora ububi bwacu, ataduhora uko turi, ataduhora n'ubugaba bwacu, mugabo akabandanya dukunda. Ikimenyetso rero muri inkuru nziza twumva ca mbere kibura urukundo azotugaragariza nukungene yogeje ibirenge abigishwa biwe. Mu bisanzwe ico gikorwa cakora umusuku akagikorera sebuja, mugabo turavye igihagararo ca Yezu ko yari n'Imana, yemeye kuja muri ico kibanza atwereka rero ingene azodukorera, ingene azodusukurira. Ivyo rero biza kugaragara neza ingene yemeye kudupfira, agapfira umushumba, akemera agapfa ku musaraba kugira ngo turonke ivyo duhiteka, ivyo duha agaciro, ivyo dukuza. Nguko rero ko Yezu yadukunze, ari naco gituma rero tubwirizwa kuraba we. Hariho ibintu biranga ku bisanzwe ugukunda. Mwavuze ko hari ugukunda twe tubisigura bitandukanye, mugabo hariho uburanga. Hamwe mbonye umuntu nkavuga nti urya muntu kweri ari n'urukundo. Yego, mu mfunyafunyo ni ukwihebera uwundi. Kwihebera uwundi navyo bigaragarira mu bintu bitandukanye, na cane cane iyo umuntu ari mu makuba. Ukabona umuntu aragwaye, umuntu akaza kukuraba atari ico mupfana, akumva bagira bati nakaragwaye, mugabo kubera uwo mutima afitiye abantu bose akaza kukuraba, akumva yuko naka arafise ubukene arimwo ubu na buriya, akemera agaheba mutwo yari afitiye uburenganzira twiwe akaguhereza muri utwo twiwe, akumva ko hari ufunzwe akagenda akamuraba ahafungiwe, akabona ibikenewe aha ntariya, ntarinda ariyumvira ngo barya abantu dupfana iki, ngo barya abantu bazonsubiza iki, barya abantu nobunguka mwiki, akabanguka kuja gutabara, akabanguka kuja gufasha, akaba hafi y'abantu bose mu bukene baba barimwo. Y'abantu bose no kuvuga ntaraba ati ni mwene wacu canke ni uwukunda neza bishitse agakunda nk'uko Yezu akunda, ico ntaheza ngo agifatireko. Araba ko umuntu ari umuntu n'iteka ry'umuntu. Mbere hariho ahantu yigeze kubwira abantu ati ukunze inshuti yawe canke mbega ndabivuze mu majambo atanditse nk'uko yanditse nyine, ati n'abapagani barabikora. Yego, hari ivyo duhora tubona mu mamanza atandukanye tugira mu miryango, hari n'imvugo dukunda gukoresha ngo ugenda uca umukozi. Ugenda uca umukozi ni ukuvuga kugira ngo nanje bazonserukeko, kugira ngo nanje bazongirire ibingize, kugira ngo ejo sinzokwisangize ibi na biriya mba nkeneye ko abandi bamfasha, reka najewe ndahaseruke. Nivyo ni vyiza birakenewe, mugabo urugero Kristo aduhamagarira ko fatiye no kuri iryo jambo mwisunze kugira ngo tubandanye iki kiganiro. Yezu aratwereka yuko ivyo abari bo bose barabigira kuko biri muri twebwe. Gufasha uwo mufise ivyo musangiye, uyo mupfana ikintu, uwo musanzwe musanganywe, ivyo ngo n'abapagani barabigira niko Yezu yavuze. Agaca ashaka urukundo rwiza n'urukundo rutarindira inyungu, muri make rutagira imbibe. Izo mbibe z'akaryango, izo mbibe z'ivyiyumviro, izo mbibe zo kuba hafi na hafi, izo mbibe z'uko hari ico yobarangiriye na jewe. Yego, mwatubwiye gukunda, ibiranga urukundo. Mbega mwitegereje mu buzima bwa misi yose, hari nabo mwakira kumbure mukaganira, muriko mubona muri rusange byifashe gute? Abantu barakunda? Urukundo n'urugendo. Gukundana, mbere dusubiye inyuma gatoyi, gukundana biri muri za ngeso zitatu duhabwa n'Imana. Urukundo, ukwemera no kwizigira.
tumaze kuvyita ingeso ego n'Imana ibiduha mugabo tubandanya tubiteza imbere mu kubirangura mu kubishira mu ngiro kuko ico ukora buke buke kiraheza kikaba mu kamenyero kiwawe gaheza bikaba ibyoroshe rero ko umuntu afise ahagarukira uno munsi ari gihe bikunda ugasanga vyagiye mu ngiro hakaba ibimenyetso vyerekana ko abantu bakundana hakaba kwitwararikana hakaba kwitanaho kwiheberanira ukabona yuko hariho urwo rukundo hari urwo rukundo mugabo n'ahandi hari ibikorwa vyerekana ko urwo rukundo rufise intambwe rubwirizwa gutera yego nko kubona umuntu yica uwundi ukabona umuntu ivyari bigenewe abantu benshi avyihagira wenyine akavyisangiza ukabona umuntu ariko arenganya abantu batwara utwabo ukabona umuntu aca imbere y'umuntu agowe kandi yari afite ico yomufasha ntihagire ico bimubwira muca mwumva yuko hari aho tugikeneye guteramwo intambwe ngo dukure. Muravuze yuko hari aho ubona umenga birakunda naho umenga birasubiye inyuma hoba hariho ibintu bituma urukundo rutosekara nk'intambara? Yego hari bituma urukundo rutosekara ubwa mbere kugwita uko rutari. Yego hari abantu bibaza yuko urukundo ari ivy'abantu bagiriranira mugabo ugaca usanga ntivyari urukundo mu bisanzwe. Nko kwiyumvira ko umuntu ari ukumuha ibimutunga ari ukumuha amahera ari ukumutwara iyo ashaka ari ukumugira ivyo yashatse byose hari igihe aho tuhahubira kuko umuntu ukunda umufasha gushika ku mwidegemvyo umuntu ukunda umufasha yuko yokura muri we none nk'akarorero nk'umuvyeyi yaguma abwira ivyo umwana musavye byose abimuha ejo ntimwumva ko bizohava bivamwo ukuba mu kirundi ikigonde mugabo urukundo nyago rurashika no kurugera umuntu ivyo yifuza utabimuha kuneza yiwe. Yego icambere rero niyo siguro mbi dushobora guha urukundo. Ica kabiri naco nuko umuntu afise ahagarukira sinibuka aho Yezu avuga ati kubera ububi bwa benshi urukundo rwa benshi ruzotimba kubera aho duciye ivyo tubamwo ugasanga abantu barigoye bagiye baragira urukundo atari hake ngo ugasanga bagiriye urwo rukundo nibo bagaruka bakabahemukira nibo bagaruka bakabagirira nabi mbere ugasanga ntiyibutse yuko ari nawe wamugiriye neza. Rero hari igihe urwo rukundo ruca ruheza rugatimba umuntu akumva umengo ingoga canke intege zo kuba muri urwo rukundo zirasubiye inyuma. Ikindi naco n'indero tugenda turarereshwa umuntu atanga ico yaronse hari gusanga tutamenye gukundana canke ngo tubone ko twakunzwe ugasanga urwo rukundo rwagize intambamyi rurakomeretse ahandi naho kandi na ntambamyi niniya nukudashobora kubona aho urwo rukundo rupfa kudashobora kubona ko Imana ariyo yadukunze. Iyo umuntu rero adashoboye kumenya ko Imana amukunze biragorana ko urwo rukundo arubamwo by'ukuri kandi neza akaronka n'ingoga zo kurugenderamo. Mfatiye ku byo mwavuze guhemukirwa ko bituma ushobora gutuma urukundo rutosekara mbega wahemukiwe mu rukundo harabaho kwibaza ngo tuvuze guhemukirwa mu rukundo n'ibijanye no kubaka canke oya hariho n'ibindi abana bashobora guhemukirwa mu rukundo bakabura urukundo ku bavyeyi uwahemukiwe mu rukundo vyogarurwa n'iki ni ico kinga kugira ngo ntagumane ico gikomere cukuba yarahemukiwe mu rukundo? Ubwa mbere umuntu yahemukiwe mu rukundo canke agahemukirwa nabo yari yiteze ko bamukunze ubamengo emwe nta handi yari yiteze ataraho kenshi ivyumviro vyo birahinduka bihindutse rero acabona umenga abantu bose bameze nk'uko. Rero icambere na mbere nuko aronka abantu bamuba hafi agashobora kuronka abandi bamukunda agashobora kubona yuko aho yiyumvira ko abantu bose bameze uko kumbe hari abatandukanye. Kenshi rero abantu hamwe nabo bakunda gukizwa n'ababakunze batari bavyiteze ugasanga nk'umwana yariteze urukundo mu bavyeyi sibo bamukunze mugabo ugasanga akunzwe n'umuntu ataho bigeze bahurira ataco bapfana. Ivyo kenshi birakunda gukiza
urwo rukundo rwabo. Ahandi naho nuko agira abantu bamenya ako kahise kiwe, bagaheza bakamuba hafi, bakamuganiriza, bakamwitaho, bakamwitwararika, buke buke biragenda birahindura ibyo byiyumviro vyiwe. Urukiza rw'agakura rehero turukura mu Mana. Yego, umuntu ashoboye rero gushika ku rugero rwo kumva ko Imana yamukunze, agashobora kubona uwo Yezu Kristu yahevye iteka ryiwe, ubu natwe twumva ariko aratubwira bwo mwijuru, akumva ko yaje kubera uyo muntu, uyo rero ni wacu ashobora gukira cane gose, kuko hampande yo kubona urwo rukundo Yezu amukunze, na Mutima Mweranda arafise igikorwa camukoramwo. Araheza akakiza urwo rukundo rwakomeretse muri we, akabogora urwo rukundo rwamaze gutosekara, akaguyumvamwo, aguyumvamwo, akumva ko barya batamukunze. Vyarashitse, abantu bose ntibameze uko, kandi agashobora kugira urwo rukundo nawe nyine ashobora gutanga. Pati, abatandukanijwe no kubura urukundo, mbega bosubira kwiyunga gute? Ninde akwiye gutera intambwe muri abo babiri? Uwarukomerekeje canke uwakomerekejwe muri abo babiri, ninde akwiye gutera intambwe yo kurondera gusubiza hamwe mu rukundo? Ubwa mbere abantu bamaze gutandukana bakundana, ugiye kumviriza kenshi usanga bagirizanya, nta wemera ikosa. Ico rero nico gice kinatuma batandukana. Hagize uwumva ko yemeye iryo kosa agasaba ikigongwe canke akagerageza, birashika urwo rukundo kenshi ntibishika ku rugero rwo gutandukana. Bafuma bagira n'intambwe yo kurondera ababuzuriza, ababafasha. Kandi haraba n'intambwe kugira ati uraza urantunga birangora, ntahure, nzogerageza uko nshobora. Muga abantu bageze ku rugero rwo gutandukana, nta wemera ko afise iryo kosa. Rero abamaze gutandukana, kugira ngo bikunde ko bosubira hamwe, ubwa mbere nuko umwe n'uwundi baheza bakiherera, akaraba uruhara rwiwe mu gutosekaza urukundo rwa mugenzi we. Kuko barinze batandukana, umwe wese arafise uruhara muri uko gutandukana. Rero amaze kwicara akivako, akava kuri ivyo yagiriza mugenzi we, akiraba akaja mu mbari y'umutima wiwe, agashobora kubura ico yakoze gituma kibabaza mugenzi we, intambwe irakunda. No ku rundi ruhande gutyo, umuntu amaze kumva aho yababaje mugenzi we, intambwe irakunda. Ikindi gikunda nuko muri iyo ntambwe, muri urwo rugendo rwo muri wewe nyene canke muri uwo aba yatandukanye n'uwundi, ico batuma basubiza hamwe nuko aheza agakirurutsa umutima, nawe akibaza ati none muri mugenzanje hari ineza yarimwo, hari agaciro jewe agifise mu maso yanje n'uwundi gutyo. Aho rero baca bagira urugendo rwo gusubiza hamwe batarashikaho, biraheza bikagorana cane gose. Murakoze, mwigeze kuvuga urukundo rufatiye ku bintu nibaza ko ari ibintu bahana. Ndakunda ujya muntu kubera turahana, turamaranira imanza, barabivuga mu Kirundi, turahana umunyu hariya ruguru. Urukundo mwabishize mu ntambamyi z'urukundo. Urukundo rufatiye ku bintu, ni ukubera iki rutarama? Rureka kurama ko ivyo bintu bitaramanye. Ivyo bintu ntibiramba. Nk'ubu abantu bakundana kuko basangiye akazi, ejo ako kazi gaheze birahera. Iyo urwo rukundo rwagumye rufatira ku kazi, ego. Iyo abantu bafatiye ku vyo bahana, nk'uburyo bujanye n'amafaranga, imfungurwa, ivyo birahera. Iyo abantu batakimariranira imanza, bagiye kure na kure, urwo rukundo rurahera. N'ibindi vyose, urwo rukundo rushingiye kuri ivyo bintu abantu basangiye, ibintu bimaze kwitwa ibintu bwa mbere birahera. Naco gituma urwo rukundo rutarama. Mugabo ntitwobifata nk'uko umengo bica bitegezwa kugenda uko, kuko ari abantu bahuzwa n'ibintu bagashika kuri rwa rugero rwo gukundana koko bimwe vyimva mutima. Ugasanga naho ivyo bintu bimaze kuhava, naho ivyo bintu nako vyohava, babandanya bakundana, babandanya bagendana, babandanya basangira, ugasanga mbere barananywanye gose. Ku rundi ruhande naho,
ku bantu bakundana by'imvamutima ivyo bintu birashobora kuba uburyo bwo gukomeza urwo rukundo rwabo. Dufatiye kububakanye ubwa mbere n'urubu, urwo rukundo rwabo barashimanye, umwe arabona uwundi ibyiza biri mu wundi, uwundi akabona ibiri mu wundi, gutyo gushika naho babwirana urwo rukundo bakemera kubana, bakagira umutima umwe, bakaba umwe. Mugabo urwo rukundo rurakeneye kwama ruvomerwa n'ivyo basangira, udukorwa bakora, ingendo basangira, ugutabarana, ukwitwararikana no kwitana, urukundo rukabandanya rukura rukomeye. Yego. Ego, murakoze. Mu Bikorinto ba mbere hariho ijambo bakunda gusoma kandi kenshi barisomera abageni. Bagira bati reka ndarisome. Ni mu kigabane ca 13 ku karongo guhera ku karongo ka 4 gushika ku 8. Bagira bati urukundo ruriyumanganya, urukundo rugenza runtu, nta shari rugira, urukundo ntigwihayagiza, ntigwishira hejuru, ntirukora ikitaroranye, ntirurondera akunguko, ntirugira ishavu, ntirubika kabi mu nda, ntirunezerezwa n'ubugunge, ariko runezerezwa n'ukuri, rurenza ko muri byose, rwemera byose, rwizigira byose, rurinda byose. Aya majambo asigura iki Gapati? Umenga harimwo yaremereye. Harimwo yaremereye kuko urukundo ubwago nabivuze tugitangura rusaba akigoro, mu gifaransa kimwe twita sacrifice. Tumaze kuvuga akigoro, tumaze kuvuga inkuka, uca wumva yuko umuntu koko harimwo ukwiheba, harimwo ukwiheba, ukwiyibagira, ukwinanata. Urumva ko hari igikorwa c'ingoga bisaba ushaka gukunda, akirengera wenyine agaheba n'izo nyungu ziwe zose ku neza ya mugenzi we. Ego, hariho Pawulo mweranda muri iryo baruwa yandikiye abanyekorenti, urumva neza ko ariko ahayagiza ibiranga urwo rukundo. Ego, ibiranga urwo rukundo. Hanyuma twavuze ko urukundo ari urugendo, emwe rurigwa. Gukunda birigwa, umuntu akagira igihagararo c'uko gukunda. Ego, kandi urugendo rw'ubuzima bwacu bwose. Naho rero ayo majambo Pawulo mweranda yadushikirije aturangira ico twokora kugira ngo dukunde vy'ukuri. Turiko turegereza gusozera ikiganiro. Muri make ijambo rya jambo twosigarana nirihe? Ijambo ry'urukundo tubifate nk'itegeko. Mbega umuntu abifashe nk'itegeko ntivyo hava bibi bindi, kuko buryo iyo umuntu akora ikintu nk'itegeko riba ari itegeko nyene, ntibiba bivuye muri we. Urukundo rwiza ruvahe? Rushigikirwa n'iki kugira rurame? Bigenda gute? Hakenewe iki? Ico twosigarana ubwa mbere mfatiye kuri iki c'itegeko, Yezu yatubwiye ko ari itegeko. Mugabo ntitwotahura itegeko nk'umuzigo twikorera. Twotahura yuko itegeko Imana iduha ntirigirira neza Imana, iriduha kuko ariyo nzira nyayo idushikana ku buhigwe no ku buzima bw'ukuri. Rero muri iyo nsiguro ntanze ifunyafunyije, tubifate nk'itegeko, kuko niyo nzira nyayo idushikana ku buntu bushitse no kumwuzurira w'ubuzima bwacu. Ni muri iyo ntumbero twobifatamwo nk'itegeko. Hanyuma ico twosigarana muri iri jambo rya jambo nuko Yezu mu kubiduha ni ingabire aduhaye. Ni ingabire aduhaye, ni imiryango y'ubuzima bwagutse kandi burangutse atwugururiye kugira ngo tubeho neza, None rero Yezu aratweretse n'ico twokwisunga. Muri ijambo rya jambo turabe Yezu ko yadukunze. Nitwaza turabigerageza, n'izi ngorane zose turimwo, isi irimwo, imiryango irimwo, ikibano kirimwo, ibihugu bitandukanye birimwo, zizogenda zirahera, kuko ibi byose ni inkomoko y'urukundo rwatimvye rugatituka. Ego, nico numva twosigarana. Ego, murakoze rero Pati, ndabakengurukiye cane, numva atakindi nokongerako. Ego, murakoze nawe. Nizeye ko n'ikindi gihe tubatumiye muzotwitaba.
Ego tuzogira uko dushoboye kose. Ko murakoze. Nuko Ego. namwe. Nizere ko mwahimbawe n'iki kiganiro kiyaga urukundo. Nanje rero ndabifurije kumererwa neza aho mu kibano, tugerageze dukundane, dusangire ibyo dufise. Muri iki gihe hari bigoye nkuko Patiri abitubwiye, twunge ubumwe, dukundane, dufatane neza, dufatane mu nda, niho tuzoheza tukagera kure, tukagera no ku rukundo rwuzuye. Nuko rero ndabakengurukiye cyane, nizeye ko mwamerewe neza. Ndashimiye abari mu buhinga bw'ivyuma, ndabipfurije mwese kuroranirwa naho kubimanutse.